muka shwarone nkuko meze neza. Muga fakinga. Akarakura kakanu. Ibyo gupostana ku mihanda ni sawa abantu bose bamenye okay akundana kanaka. Ariko bro nazibana zitakumana amahembe kandi nta mvura idahita. Eske ni ngombwa yuko umuntu ubaho ubuzima bubi kubera abantu atari abantu baba bakubakira atari abantu bakugaburira atari abantu bashobora gutuma wewe uhema ego naje nawe bayemo reka ndege kurekuza amazuru manini niko zubakwa ariko kuko umuntu atanumwe abizi ko mudatinga naho muhebana keke ntaco bigutwara uvuga ati okay turahebana maybe ufise n'uzenya yitwa gute backup ufise backup mwehebana cyinjira papa maragari krenge yani ntabyo bintu byo guteba ku isoko uva ku isoko uja ku isoko okay jewe rero ikintu kimaze kubako niho gitahura bavuga igiti gikora mu jisho rimwe kabiri ni gisubira no kabiri cyo rimena rero niyo mpamvu gikora mu jisho rimwe nawe niho ukemera ko niwemera kugira mariage biroroshe ku divorce ntabwo byo kuvana rero biragoye wana hari ahantu dusinyira kujya gusinyana kugenda gusuka babiyatingira ngire mariage bakababwira ati okay muzoze mwige ikereke ikibano okay hama muzosinya telle date ni bintu bavuga bro divorce guys mvugisha ukuri je na Alvin twagira kapo nziza uba nofa kwinjiza gusa ati uba yonyene yongira ati Alvin umuntu wese yakuvanze ikintu cyambere waza kumubaza byari bimeze gute sisi kwaza kuyora basi nibe uri birafuka kubwira basi wapi ni wa fake yafisa kantu kabezo basi umutima uragira muvuga ngicara basi mugira urusaku basi gasi byari bimeze gute basi umukozi wakubwiye ati ngo wapi byari bimeze nabi nyine ni kwa kunye n'umuntu aho basi agatima karagara muko tati ariko akubwiye ati ngo yarafise niniya ngo yayinyiza ngo none ngo numva Hello everybody, how are you? I think everything is good. Guys, listen. It was long time tutabonana narindi mu bintu byinshi cyane murabitahura turi mu mahanga ibintu tuba dukora ni byinshi cyane bitandukanye bituma tuba busy kubera murabizi ko ubuzima bugoye kandi ubuzima n'uburondera mu nzira zimwe situ nka twebwe tuba twigwaniraho nago dufite akazi kari permanent ko kuvuga ati ngo uvyuka mu gitondo ukajya ku kazi urumva n'ubuzi bwose dukora ibari gupambana man upambana no muzuga kora ibi ejo ugakora ibi ejo ugakora biriya vous comprenez ce que je veux dire but now I'm here turi kuri Yaga Tech TV murabizi comme d'habitude ikiganiro naco mwazi ikiganiro nkunda gukora ni let's talk was let me drink water hama the talking yes nkuko mubona rero uno munsi turi kumwe na Queen Keke murabizi niwe mu star wenyene dufise bon uwo murundi kazi mu Burundi havuye kidumu mu bigeme niwe mu star dufise nta wundi ibindi ko navuga ntago umva sibintu ndiko ndagira sibintu ko ndivugisha ngo urabona ikakunda Alvin aratinya bakoga kurabona why imagine ndiko ndakuraba gusa none ndakuraba no mbara kubonye manje ndi hariya mugabo yundavye ndakuri kurambona ndiko je ndi ngaha mugabo je fisa amaso aya nayo ngaha inyuma gusa ku gisusu nago mfite ingiti ngo nago fisa amaso. Okay. Voilà, c'est ça. Murazi, let's talk ino musi rero tuza kuvuga muri subject zibi. Topic ni zibi tuza kuvuga ko. Ariko before yuko dukomeza bombo class ndiko ndakubona kuri ndeba. Ariko before yuko dukomeza reka ko tubanze tumwakire Keke ndabizi ko muhuza ariko nicobora yuko iyi present akora yuko Keke ntago ari Yesu Kristo kuburyo uyu mwana abantu bose. Imagine. Ateza ku present. Vya bindi rero abantu baza ngo je baranzi bakuzihe umaze kwandika ibitabo vyingaye wewe. Ngabo bamaze kumvuga ko ari Keke. Namaze kukuvuga mugabo Ntarukuvuga ko ari Keke. No nakuvuze ko ari Keke kubakuzi bakumenye. Then wewe uraza kwipresenta kubatakuzi noneho uvuge vyose byawe. Donc utanga ama details yawe. Izina. Ivyo ukora. Kugira ngo noneho umuntu atakuzi acha avuga ati reka nje kuri ntuzenya ndamurondera uyu muntu. Urabona? Okay. Yes, nivyo rero. Karibu rero. So salut guys. Nari bagigi France. J'espère que vous allez bien. C'est moi, la vache, la vacheuse, fameuse.
La vachette wakishoboye, la vachette wakinaniwe, frimaise wakishoboye. Voilà, Yes. yuko. Yeah, frimaise. Frimaise. Yes. So, féminin ya frimeur ni frimaise. Frimaise, yeah. Oh, karagaciyemwo, pardon. So niwa mukobwa wanyu mukunda, Queen Keke. You can call me Keke the Queen, because of course I'm the queen, sindio? Yeah, of course. I'm the queen. You the queen, kumuntu wawe. You not the queen for me. No, to you also. I'm the queen. Okay. Yeah. By the way, you look like the queen. Okay, you look like you look like, but you look like a, okay. Okay. My queen. Okay. Okay. So guys, I'm a content creator, mu Burundi, muri Kenya, maybe East Africa. Yeah, East Africa. Kuko no muri Tanzania barakurikirana ibyawe, Igiswahili muri mu Rwanda aussi. Yeah. So no muri Ethiopia. Yeah, of course. So no muri Somali. Yes. Voilà. Yeah. So guys, I'm content creator, sister wa Alvine. Tushakota wa sister mu Nishakona mu sister wa the same mother. Yeah, the same mother, but from another mother. Yeah. So guys, I think this is my first time kubandingaha. Kuri Yaga Detective, of yeah. course. Iyo agende Burundi ntabwo makora igani. Oh yeah. Why? Ntiwigeze bakurondera ko natazi nimero yawe. Busy sinzi. Okay, okay, turabitahura. Yari busy guys, abantu mwamubonye mu Burundi mwabonye ko yari busy kabisa. Yaguma yerera amabarabara nuraho, umva baguma basirikira umengo none bacuza amashugwe. Mabarabara yose umva imihanda yose bari barayimaze. We. Ariko uno munsi akaba ari nga mu gihugu ca Kenya yaragaruse. Tukaba turi kumwe rero muri micro za Yaga Detective. Donc ikiganiro atigeze akora mu Burundi uno munsi aragikoze turi ngaha. Sasa topic ni zibiri. Urashaka kuzivuga wewe? Oya, urashaka kuzivuga. Okay, quand même, je suis mon host, mon guest. Yeah, imagine. Sasa topic ni zibiri guys, topic ya mbere ni guposta umukunzi wawe ku mbuga ngurukanabumenyi. Guposta umukunzi wawe ku ma social media. Ni vyiza canke ni bibi? Ni vyiza gute? Ni bibi gute? Ni ya ingaruka nziza n'ingaruka mbi yabyo kuko ikintu cyose kiba gise ingaruka nziza n'ingaruka mbi yacyo. Yeah. Sivyo? Ariko most of people turabizi ko bakunda gushira abakuzi babo ku marezo sose. Ariko abo nyene bihera nabi kandi iyo biheze bihera nabi kuko ububabare agira. Aho rero topic twayitanguye already. Yeah. Sivyo? Ariko before ko tuyitangura mukomba ndanya kandi wabiye topic ya kabiri zo kuvuga nako. Ariko ndibaza ko tukokora kwa ya mbere ko misa ya kabiri ntibaze kwimenya. Hano ya kabiri tuze kwibaha ari uko twamaze guheza iyi ya mbere. Exactly. Voilà Keke. The Queen wewe sinzi vyawe bahati iconzi ico tuzi twese nuko bakwambise donc vyaragiye ku ma social media. Sivyo? Yeah. Ni bintu kandi wowe urumva umusaza muri content creator bakomeye ngaha muri Kenya even East Africa urumva iyo mukoze ikintu kiraja out. You think yuko ibyo bintu ari vyiza? Ni vyiza kuri yewe? Ni bibi kuri yewe? Ni vyiza gushimisha abantu yes content cause muri aba content creator understand but eske urazi yuko biramuse birangiye wewe n'ujya muntu yuko wewe urahuca? Imagine kwanza imyoting. Let's go. So, kuri jewe yes, hariho icyongereza ni cyinshi. No problem. Hariho side effect ya hariho advantage na disadvantage yayo. Icyo navuga disadvantage niyo nyinshi kurusha advantage. Yes. Yeah, I know that. I know. You got me? Yeah. So, imagine okay, uragiye in public baramenye wewe you are dating this guy. Yeah. One, it means na wa wundi hora go crashingira connection dakatitse. Yes. Okay? Na uzosa ukurondera avuga ati already uyu mukobwa arafashwa arafise umuntu. And ngene kuri babandi maybe bariko bahora ba crashingira sheri wawe iki nibiki bazobona maybe okay for now arafise uwo bakundana nubwo bazoza I will be the main chick. Yes. You will be the side chick, I will be the main chick. That's the advantage. Yes. Yonyene. And disadvantage sasa. Nizo nyinshi cyane kurusha. Let's go tuzijeko. Yo. Ego turabizi. Par contre urabona hari abantu bavuga ati ngo jewe ngutampostinze ngo nubunkunda. Yes. Sivyo? Cyangwa ngo jewe ngurumva ngo nshaka kumposta ngo uranyegeza ngo nshaka yuko yo people know me. Urumva?
kubera ufite abagore benshi kubera ufite abagabo benshi urumva ariko jewe kuri jewe nkuko wabivuze ivyiza ni bike cyane ariko ibibi nivyo byinshi sivyo kubera yuko uyo muntu guys twese twarigeze kuba turi mu rukundo turadarapana turashirana hanze ariko igihe vyahera cyangwa habaye ikibazo niyumvira abantu sinigera niyumvira jewe niyumvira abantu ngene baza kureactinga niyumvira abantu ngene baza kubifata bica bituma umuntu usanga uri kwidadira ku kintu for people not for you sisi kunahura guys muri ko muranahura abantu muri ko muragira ibyo gupostana ku mihanda ni sawa abantu bose bamenye okay akundana kanaka ariko bro ntazibana zitakumana amahembe kandi nta mvura idahita ego shasi no ushobora kuvuga ngo imvura ngo yashobora kugwa ibihe byose bro abantu bose bakunda nta kintu kibabaje nk'ahandi usanga mwashwanye mwari murashwana ijoro ryose just ko muri en public maybe mugiya muka shwarone nkuko meze neza muga fakinga akarakura kakanu muga fakinga like yo kumbe hariya muri ko murashwana abantu batabona muri ko mugira we ntusubire kwihorako muga muri imbere y'abantu muratwenga mugasabana yo mugaciriye amazi uziko ibintu bikora abantu benshi cyane ku isi cyane aba content creators benshi uziko hari abantu benshi ndetse na content creator our content creators n'abantu baba mu buzima busanzwe bagize babashakanye baratsinya famille avuga ati est-ce famille umenya ko jina kanaka twahukanye bo wifata gute ugasanga noneho muri kubana mutabishaka kubera abantu ariko reka dusubira inyuma est-ce ni ngombwa yuko umuntu ubaho ubuzima bubi kubera abantu atari abantu baba bakubakira atari abantu bakugaburira atari abantu bashobora gutuma wewe uhema ego naje nabibayemo reka ndege kuza amazuru manini niko zubakwa ariko fin de fait uraruha kunyegeza umwose inzira ikirasha kandi as for me sinzi ko abonye inkuru nabonye n'abarundi muri Canada umugabo I don't know whatever happened nabonye kuri ntuzanye n'umuntu umugabo maybe bari babanye n'uwo mugore baguma bashwana iki niki kandi bafise n'abana can you imagine umugabo yishe umugore n'abanyarwanda yes mugabo babahanye kwa gutfaza ndaza ni muri Europe n'atari muri Canada biriko biratrendinga sana imagine bivuga yuko uyu mugabo yari very toxic imagine uyu mukobwa maybe yaraba abana kwanza yadadira akavuga ati byabi reka nyine nikomeze abana tuwera abana ntibakure imiryango niho nako nahukanye maybe bari hiyo hanze bahukanye beje bibaza maybe ibintu byinshi nyine amajambo menshi no nagushiremo ari igihe umugore atiyumvira famille yiyumvira abana kurera abana ari wenyene kuko abana bo hanze cyo kimena nuzana biwacu muri Afrika abiwacu muri Afrika none ushobora no kumubwira ntuzomaze kazi ya papa wawe kandi nakakuba ariko abana bo hanze ni babandi babashaka attention y'abavyeyi bose kandi kuko even aza kwishura mugiye ati umva abandi bana barababwira ivyo abavyeyi babo rero wewe adafise papa aguma avuga ati aguma baza mama where is daddy I wanna see daddy urumva usanga rero abagore benshi cyangwa I don't know cyangwa abagabo benshi bo hanze babanye n'abakuzi babo kubw'abana para kubw'urukundo kubw'abana hari n'abandi babikora kubwa famille rero nka tubwira aba content creators tubikora kubw'abantu bose yes most mugabo kuri society nini yes society so imagine ubanye no muntu ari toxic guys aragukubita ukihangana kandi usose hanze wereka abantu ko you good kumubwira nabona usanga ukivyimbe ngaho umubwira ngo wigoze kumuryango ivyo bintu ni benshi cyane babikora guys cyane barabikora sivyo arano abakubitwa amane bakavunagurwa amaguru bakavuga ngo baragize accident ku moto turabizi amamoto yarabeshego ariko guys dusubiye inyuma gato kuri ibintu byo gupostana kuko niho biva hose kuko umuntu atanu mwabizi ko mudatinga naho muhebana keke ntaco bigutwara uvuga ati okay fatizira turahebana maybe ta ufise n'uzenya yitwa gute backup ufise backup mwehebana twinjira papa maragani nkrenge yani ntabyo bintu byo guteba ku isoko uva ku isoko uja ku isoko okay jewe rero kera nari kuri side y'abantu bapostana
ariko jewe ubu aho ngeze kweri keke ntabishaka ndumva yuko n'umukozi wanje agiye kubwira abantu yuko dusohoka nta mwihaka bizoba biheze yes no nawe bitobera ndamubwira ati jewe ntidusohokana kabisa yabeshe kubera yuko keke nagiye gusanga kudarapo umuntu nakanugira pam yes ariko ibiza kuza binganuko biba ari byinshi de 1 ari abantu benshi batagirwa n'iterambere ry'umuntu ari abantu benshi babonye umukozi wawe umengura barungise sizi kumaze kubona yudarafye umukozi wawe ukaramutagiye abantu bose barajya kumusfollowinga abantu bose baratangura kumandikira hello bite mbeke cyurakazi kakeke n'akarundi kazi urakazi mbere urakazi ko kakeke igikashikira nuzenya mu nzu ya Nairobi nabona saro gakorera ko none nabona abagabo bagasuma buri munsi kandi nta mugabo yagusuma kandi nta uhari yagusuma kugira tuba bice mbe urabizi ko keke mu Burundi afise agahungu bakundanaga kera n'ubu bagicyati nta gahari ariko kugira bakwicire ugasanga abantu umuntu uri kuronka ama DM menshi utigeze uronka mutaradarapana sasa rero jewe si mano y'abantu kutadarapana kuko hariyo abantu badarapana for real ntituje muri negative nuzenya side gusa reka guys tumenye yuko hariyo nabandi ariko shaka kuba content creator biragoye mugaba izi ni opinion zacu ariko ni n'ibintu biba tubona n'ibintu bihari n'ibintu bimaze kutuba kuba mwe bamwe tumaze kugira ama experience ariko tutagiye muri side ya imbi cyane hari abadarapana bigahera neza ariko wallahi kuba content creator cyangwa basani biragoye very hard abantu basanzwe ego barashobora kudarapana ugasanga bari perfect barabanye neza ariko bro wallahi kuba content creator once bigenda kuri social media urazi social media wewe social media ugenda ukabona babwiye sheri wawe ngo afise amaguru nk'ayigikere ugenda hariya mani bakakubwira ngo ukazubona mani umuhungu akwandikiye ngo uyu mugore wawe ngo naramugiye ngo twaramuriye turi nka batanu imagine unyemburi serieux ushaka kuba nyene ubona ati shaka kumaringa this girl shaka kumaringa this boy hey story ya social media mbishiri hasi bro guys je nuzenya advice je notanga ku bantu badashobora gutahura yuko social media yubaka ikanabomora mugene mugerageze ntimuvuge ngo twe turabana bayi ntimuvuge ngo mwe mwarababajwe ngo niyo mpamvu genda upostinge hukunda sivyo mama result uzaronka uzatahura igituma Alvin Siferi karavuga ko atazosubira guposting ngeza posting ibisusu imishasi nimba afite akana muraza utwana tujya twirabura nimba gafite ngako gisusu none nzagafotora ugisura ni muzabona jamais muzigituma ikintu kimaze kubako niho gitahura bavuga igiti gikora mu jisho rimwe kabiri ni gisubira no kabiri cyo rimena rero niyo mpamvu gikora mu jisho rimwe nawe niho ukamera ko niwemera yes ariko guys listen jewe icyo shase kuvuga ni advice yanje wallahi if you need a serious relationship don't put your partner on social media cause guys social media uko bihera kose bihera ibomoye social media uko bigenda kose bihera ubomoye kandi ikindi cyo tukwiye kumenya guys ari abantu ubu mukubaka bagendera kuri social media ugasanga abonye kapo y'abantu ariko kindi abantu batazi anga turi wa content creator pressure ko kuntu twerekana nawe ibintu bavyanse tuvyerekana nyene ko ibintu bimeze neza ari abantu usanga bashaka kwiga kuri twebwe bibaza ngo ibintu byose birera kuri twebwe ugasanga aranashwanye n'umukuzi wakamubwira ati raba bakanaka raba kekera kana kingene bakundana raba ingene bari happy bro pressure social media guys social media ntibahe pressure Mwenye ngo naka ngo amuguriye imodoka ngo agiye ku apologizinga yagiye gusaba imbabazi ngo amuhanga imodoka ngo sheri wiwe namwe mugacha mucaga mukavuga wow ngo mitu musto bombo karatia mwe murafshi guys ibintu tubereka sivyo tuba tusaze tubamo sivyo
that's why hako umuntu rero wemera gufekinga ku bantu kubera umuntu bireke hama ubeho ubuzima bwawe komsa ikiba cyose kizabe kuri wewe ukidealinge wewe nyene en personne ndiyaze nicyo kintu cyiza sizi ko fisi cyo hoterera kuri topic topic mwavyumvise vraiment wowe nyimbo ushaka kudatinga force yani serious ushaka nyene wumva nyene ko igihe cyawe cyo kubaka kirageze reka gushira abakunzi banyu kuma kumbuga nkoranyambaga Rwanda ngurukana bumenyi Kirundi kumbuga ngurukana bumenyi kuko once ushize umukunzi wawe kumbuga ngurukana bumenyi trust me nimba utari strong bizoba bikugoye cyane muziko hari abantu bari obsessed ku bantu ba dating abonye umuntu ari inkapo niyo akurondera ashaka gushaka ntabwo yaragushaka ariko kubera yabonye ko uri inkapo yes acha kurondera sasa hari abakobwa bameze uko iyo babonye umuhungu ari inkapo hari n'abahungu bameze uko rero urumva kugira ngo byose mwufuma binyegeza basi antel mushika kuri marriage kuko bize bishika kuri marriage byo bigoye yuko usubira kumuhisha ya n'abantu bagize mariage sheri biragoye kugira batandukanye uko nyene kuko urabona nk'ubuje nawe turi inamo kapo dushwanye biroroshe kugira ufate zirawe but iyo marriage nayo we ikintu kibahuje maze kugira divorce wewe bro kugira mariage biroroshe ku divorce ntabwo byo kuvana rero biragoye wana hari ahantu dusinyira kujya gusinyana kugenda gusika babiyatingira ngire mariage bakababwira ati okay muzoze mwige ijerekeye kibano okay hama muzosinya telle date ni ibintu bavuga bro divorce isaba process ndende rero ivyo biri mu bintu bituma basi abantu n'imiburi jewe shobora kuvuga ati umugore wanje shobora kumupostinga n'imiburi aho n'imiburi mwakoze ubukwe muge mukiye muri fiançailles ngo mwambike na bag you marry me iyo ni bireriyo iyo ngiyo hari umuntu azamuzanira irenzi hari umuntu azaza amubwira ati wahiboro yawe imeze uku ndashaka iyi ni gold mugabo ntago ari ziza ntabwo ari ziza reka ndakuzaniye amafaranga zimvye mbere uko utambaye ntuze jendi ku isoko tubitangure nyene tubabwira abantu nyene guys keke ntago yambaye uzonyemera nubwo ni sister wawe uzonyemera bayagiye kweri Jesse nayo kwinjira ntiyo kwinjira naho nogerageza guys naho nogerageza kwinjira yogira ura imije kigiruko ikigiruko nishobora kabisa ako guys guys mumbwire se mundavye murabona ko kwiki kwiriyo kwinjira ninge ndamufata nka guys mvugisha ukuri je na Alvin twagira kapo nziza yo uba nofa kwinjiza gusa ati uba yonyene yongira ati Alvin I can't anyway reka tuje muri topic ya kabiri yari gute ku bantu bacitingana yes guys hari umuntu gucitinga ari umuntu iyo citinze muhebana kandi mutazasubira never kubera ko mucitinze umva ufumukora iki cyose mugabo le fait que wacitinze yo avuga ati never naho vyogenda gute ntago twasubirana ayo kategori y'abantu bameze uko ariyo na kategori y'abantu iyo mucitinze azi kubabarira aguha chances sivyo ariko iyo vyanse akakubwira ati antuka twagirageje ariyo n'abantu iyo mucitinze naho nyaca gucitinga back wowe yimuna gucitiza ukora iki gende muri kategori ya ndahana chances yo I'm a good girl ukaryamana n'umuntu uzi yuko yagiye kuwundi muntu yes so jendi abantu benshi bari mu story zacu mostly jendi muri ba bantu shaka guha chance ya mbere ya kabiri ya gatatu mugujya muzu zo kusanga yabaye enough is enough nshobora kungarukana yes jendi ndababarira byoroshe mugiye hageze hande mvuga ati ya vrem ibi navyo byarenze urugero kugira uzobone ngo ndakubabariye uzogira wewe uri kuradukurikirana nawe iyo umuntu agucitinze umera gute
cyangwa ukora iki ubikora gute nimba umukobwa y'umuhungu wawe cyangwa umusheri cyangwa umugabo gucitinze ni ya reaction yawe mugabo Alvin kanda kugira ikintu kimwe hariho it depends who you are dating ninde uri kura datinga kuko hari abantu bita umuriro bawubona babona ko imagine nk'umukobwa mwahuriye mu kabare ari ndaya noneho muragize mariage aragucitize uciye umuheba kandi nawe wamukusaza ari ndaya kandi Alvine anziriza hari bya bindi hari umuntu mushobora kuba na Alvine umwaka imyaka 2 imyaka 3 mukaronka abana atamusi n'uyu urigera umufata yagucitinze okay bigashika hahandi hari handi ubona nyene hari ya level ishika ukabona cheating is not see it's not a big deal. You got me. Wewe uvuga ati as long as abana ugasanga baciye bagumana kubera abana kumbe baribakundana ushakusanga maybe atabashaka banakundana mugabo okay wa mugore ni wa wundi nyene avuga ati mugabo wanje arashobora kurondera undi mugore that's why maybe bakugukora ibi urashobora kubuzima je sure je ntabyo noshobora nagiye ubwo hari habemeze gutwa Alvin hari no uvuga ati as long as umugabo wanje ama everything I want ishaka imodoka ubunyene acayingurira ishaka inzu acangurira maga we genda kuri bishaka but make sure you make me happy hari abantu baba mu buzima for now I can no I don't know guys jewe I don't know I think je ndafise urukundo cyane kuraba baziko nta muntu atarababaza shashiri kubera jewe guys listen je na office kina ubumiki sishobora kwemera amahano ngo uvuye kugera n'abandi sinibaza bon ariko nivyo kera nk'ikenye nabona yuko erega ivyo byose ubikora iyo ubimenye ukenye nawe ufise amafaranga uraza ko uvyemera ku mukobwa afise amafaranga aranka gasuzuguro n'umuhungu kandi wowe ku muhungu naje ku mukobwa it's very totally different wone ushobora kubona babe umuntu wawe yagiye gucitinga out it's difficult nawe yozana amafaranga biragoye ku mukobwa biragoye muga ku muhungu wumvise it's a normal thing sometimes be normal kuko mwebwe ngene mwebwe abahungu muri bavuga itama mu ntuze mu Giswahili sinzi mu Kirundi ngene bavuga itama mu Kirundi ni kwifuza abagabo natural baremwe mu kwifuza so ku mugabo it's understandable niyo mpamvu kenshi ubona jewe duvuga ku karorero we tuba tuko turakundana wewe ukancitinga nkakubabarira mugaje the once je ndagucitinze Alvine biraheze so ku muhungu n'umukobwa biratandukanye cyane iswe ko Imana abakobwa yarabahaye umutima munini cyane umutima ukomeye cyane wo kwihangana wowe uri kwadukurikirana nawe iyo umukozi wagucitinze ni ya reaction yawe ukora iki uramuha second chance uremera ko mugumana kubera maybe icyo mushakako ariko urumva yikuzo kwemera ko mugumana ko icyo mushakako mugabo umutima wawe uzuri kurafa kandi fendefe na wewe uko bizagenda kose bizahera na wewe ufashe izindi zira kuko ntushobora kwemera kubona n'umuntu aguma gucinyuma nawe bagwa amafaranga azogirira nawe uza kumucinyuma tu ko uzovuga ati uyu muntu en fait guys listen reka jewe ndeke kujya muri side yanjye cyane wewe uri kwadukurikira nawe tubwire iyo umukozi wagucitinze wabigeza gute keke yabivuze yatanga second chance okay je nanje ndi wa muntu yo man ndazana kwica umuntu ko mukobwa wamwita none hari uwundi ndazana namuheba ariko jewe sasa ariko yankunda byohera ngaruse ariko bigize 2-3 sishobora kuvyihanganira there was a guy twiga gutera inkondo kundamubaza in case usanga umugore wawe cyangwa umusheri wawe cyangwa most y'umugore yari umuntu ayobaza usanga umugore wawe yaguciye inyuma wabigenza gute uyo mpapa arambwira jewe ahubwo aho kujya kurakarera umugore no kwica uyo muhungu yagiye oya jewe ntabwo no kuciye umuhungu bavuga ati umuhungu je twojana nkamazi impamvu yagiye ku mugore we wanje oya how ntago baza umuhungu baza ahubwo umugore wawe gute kuko ntago wamfashe ku ngufu gute umugore yemeye kwanza je ndibaza yuko bavuga ati je byo ntabyo nitayeho mugabo uyo muhungu yakoze iryo shano kwanza mbere yuko tudiringa n'umukobwa tumanza guhembwa n'umusomali abasomali wiwe babo nta bintu guys mu basomali nta bintu byinshi genda ujyame n'umukobwa w'umugore w'abandi w'umusomali izo si bacha barikata ajya kudiringa n'umugore hanyuma mugabe wavuye ku isi ariko wowe urumva yuko iyo ari good solution
it's not a good solution. kuko umugore wawe Mubwo kubera ko umugore yavyemeye. yes ikibazo niyo mugore ntabwo yamfashe ku nguvu guys. Reka ndababwire kuri mwe bw'abahungu wo umukobwa arashobora kubavuga ku tempting arashobora kugerageza bikanka ko bihangana muga kuri twe bw'abakobwa wallahi umukobwa agira kugurira amaguru bro umukobwa kurugurira amaguru muba bro umukobwa agira kugurira amaguru wallahi aba yabishatse man aba yabishatse nta mistake irimo ku mukobwa yo nta mukobwa azaja kuncitinga avuge ngo kirese n'ibiburi uvuge ko maybe wari umuntu yagushira ikintu mu cyo kunywa uraraba maybe uraburegwa biteye ubwoba. Yes, now I can understand, I can give you the second chance, even I can trust you, but you guys ndabasanze ahubwo ni wamucakiye ari hejuru yawe uri kumukwega uri ko alafu nasema choke me daddy. To choke me daddy. Ay. No yamajambo rumbwira uri kuyabwira uyu muntu. But it's funny though. Okay. Jewe umuhungu ntago twodiringana. Jewe kweri umugore wanje ariko aramvanga sinofata uyo muhungu. Abwe umuhungu numubwiye ati yo bro we just go bro. Ntago ariko sajya yawe bro ntago ariko sajya kuko ntago nagusaza uri kumfata ku nguvu. Umukobwa je urazi kintu mbwira. Nomugirira iki? Wowe kubita umugore? No. Urazi kintu nakora? Nombwira icara hajya. Nkahita zara nk'ivyana bitatu. Nkabijya ari kumbona. Kuko ego. Kuko sino bro kuko je sino kubisha wallahi je ndakunda. Je yo nkuze ndakunda. Kandi yo nkuze je sindi babandi bahindagura abakopine je mbashaka yo niyo nicaye ahantu ngume nyene nicare ngyame. Ndi ku mukobwa iba ari uyo nyene simba shaka ibintu byo kujya kudraga wundi mutazinanye ukagira kandi experience ngo mugahebana ukaja urumva ko jewe ruba already jewe nawe muri relationship après 5 ans rero ruba kujya muri relationship ya 1 month ntago nabishobora ko jewe ndamenyere kuba comfortable ku muntu wanje urumva sisi naze ko umukore wanje no muheba kure yamvanze rimwe cyangwa kabiri but naje namwereka yuko nakora ivyo bintu for showing her and for seeing ingene aza ku reacting mugabo no muri trust iragabanuka ego ariko nawo ubikoze iba ari kimwe gukidi kuko urazi wowe umvanze jewe uko bigenda kose ngiwa wirababaza kurusha yiyi wanje urumva vibaya kurusha uko jewe no kumva nabi uri kurabikora jewe keke jewe urumva ikintu cyambere maza kwiyumvira nikimwe bro donc yajya njambo yesoro mbwira uri kuyabwira undi muhungu woduha karoro ko okay ndi hejuru yawe zoba ndi hejuru yawe turi kujyana image ya mberiza uyu mude bashaka kuba ari kuyumvira ujya cyama niyo umuntu wese yakuvanze ikintu cyambere waza kumubaza byari bimeze gute sisi kwaza kuyora basi nibe muri birafuka kubwira basi wapi ni wa fake yafisa kantu kameze uko basi umutima uragira muvuga ngicara basi mugira urusaku basi gati byari bimeze gute basi umukozi wakubwiye ati ngo wapi byari bimeze nabi nyine ni kwa kunye n'umuntu aho basi akatima karagara uko tati ariko akubwiye ati ngo yarafise nini ya ngo yayinyiza ngo none ngo numva mugana vyo kubwira Alvine amishwa urinze umufata kwanza ihungu vyo kuvuga yo ikora he aho ni after hand uri mushira hasi kuvuga ati kuko umuntu wese yakuvanze wallahi tuza kumubaza byari bimeze gute abikora neza iba ari umukobwa abaza umuhungu ese ujya mukobwa abikora neza ari umuhungu abaza umukobwa abikora neza mugabira twengeye rero pi muvuge ngo abikora neza kukurusha biba biheze ishinge y'amazi no umva cyatuvuga ko wafuye na Chris Cardiac anyway nuko rero subject yarizo nuza tubwiza rizibiri byari biryosha ntuka nimba ibintu byatujyoye twebwe shuye ko namweza kubagira mwebwe rero muri ko matukikirana kuri Agate TV none mutubwire wowe umugore wagucitinze wabigenza gute kuri yo side kuri yo topic ya nyuma murakoze cyane thank you sana keke kuba washoboye kunyemerera ku chance murashaka yuko keke nzo mugarukana
mubona vibe tumacinga mubona ari vyiza muze kutubwira keke. Thank you so much. Thank you too. Musebwira abantu ba nemwe Miss Alvin asigavuga ico cyongereza. Guys naje urabisiko na kino ndi zero. Yeah, Alvin asigavuga icyongereza giteye ubwoba. Urabisiko ni Igiswahili mwavuga muze yamona kanaka ari nigiye ntavyumva. Kene matiro muskenijira ngasanga uri kuvuga icyongereza na and I'm like bro, that's my brother. It is what it is. It is what it is. Guys, thank you so much. Thank you. Abantu mwagiye kiganiro mushema commentaire hama nimba ari ibindi bibazo mushaka tuzobazanye tubidebate ko mese kwandika ama commentaire muvuga ati ndashaka ko next time muzovuge kuvyereke ibi nibi. Thank you so much rero kwa masho gukurikirana iganiro cyacu kuri Agatech TV. Murakoze. Bizu. Apana ibihungu abakobwa kandi nabo nyene neza. Bizu.